bro bajama bari bafise privilege yo kumva Imana yo kuyibwira yo kubwira Mose tibwira Imana igira ukuntu Imana ikabikora uko nyene. Donc bari abantu babanye n'Imana biri très proche, biri très proche. Umva ngo Imana yari umurinzi, umugenzi, umugide, tout pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Oui papa. Bonjour. Bisous papa. Ça va mon bébé? Mwizeneza. Watevye? Bashikanye ngaha ndatizana. Turizana uraga papa? Dusome Bibiliya rero. Bibiliya? Uhoraho arongera barira Mose ataba abantu ndababonye ico barimwo. N'abantu batagonda izosi. None rero upfe kundeka gusa. Uburake bwanje bubarurumbeko. Mbahonye. Ariko weho nze nguhindure ihanga rikomeye. Bonjour, comment allez-vous? Welcome back on my YouTube channel. Abukomeze neza. Thank you for subscribing on this YouTube channel. Bon, ku bantu batabizi iyi ni YouTube channel yanje ya kabiri mpora partager ama experience yanje ari personnelle y'abana banje ubuzima bwanje mbese ma story time ibintu nk'ivyo. And y'ivyo nkora kuri Siren Vibes, kwa Siren Vibes ni media nakira abantu batandukanye tukavuga ku bintu bitandukanye menga anye on parle de nous et de nos expériences. Alors ku bantu bayikurikirana bankurikirana babwiye ko je vais commencer à lire la parole de Dieu hamwe na mwebwe si ari amajambo nasomye akankorako akamvugisha canke ari amapassage nubise ndongoye kubasomera hanyuma nkemuyera akabasigurira ukuntu we yifuza ko ashobora guhindura ubuzima bwanyu. Anyways, anzi imisi ibiri nshaka kubasomera iyi nkuru nasomye muri Bible mais mafatigwa canke des fois ama video biragakora ama video des fois ari gihugira ubunebwe kumva nyine nta energie ufise gukora video. Mais uyu munsi ntumye nagira nje ku kazi nako niteguye nagira nje ku kazi mais numvise ko rimwe mirambuje amanda bugati yareka nsigenda bisomye hanyuma nzoyiposta umunsi nzobona ndozora nk'umwanya ku editinga etu nkayishira kuri YouTube. Rero nimba mwibonye kuri YouTube ça veut dire que vyakunze finally ko aya majambo y'Imana ndayabaha akaza akabahindurira ubuzima canke akabaganiriza. Alors ni inkuru iri muri Ancien Testament mu isezerano rya kera niko nibirasoma muri Bibiliya y'Ikirundi. Isezerano rya kera ni histoire ya Mose. Mose murazi histoire yiwe benshi umuhungu yavukiye muri Egiputa mu gihe Abisirayeli bariko barahamwa bariko baricwa mama we akamunyegeza hama agatogwa n'umwana wa Farao akamurera agakura kurira muri confort yo muri maison royale hama par après araza kumenya ses origines ko ari umunyesirayeli hanyuma ari révolté arava muri famille royale akurikira umuhamagaro w'Imana. Rero nibaza ko mu muzosoma histoire yose naga partie gato shaka kubasomera kamvugishije vraiment marazi ko avant yo konsoma izi passage ukuntu mu maeglize yacu turakunda kwigishwa Imana ni nziza, Imana ifise urukundo rwinshi, Imana ni nyimbabazi, Imana irakundana, Imana irakunda abantu bayo, Imana igira neza kandi nivyo pe Imana irakunda Imana we tuvuga ukugira neza ko Imana ntitwobiheza. Mugabo hariho kote akenshi tutabwirwa y'uburake bw'Imana. Tubwira ko akenshi ko yutubwira cumva abantu bavuga bashaka gutera ubwoba ko Imana ari Imana ikora ivyo bintu ko Imana yica abantu Imana igira ukuntu mugabo il faut toujours se rappeler que hariho la justice de Dieu kuva bivuga ngo uko yareje no ko n'uyu munsi ari uko yari ejo nuko n'uyu munsi iri Imana yacu ntigeze ihinduka. Jewe I believe ko hari abantu bavuga ngo badakunda gusoma Ancien Testament akenshi bakunda gusoma Nouveau Testament genre les histoires za Yesu umukiza wacu ukuntu twacunguwe n'amaraso ya Yesu etu bakavuga ngo Ancien Testament genre ntaye basoma ko ngo yarakuweho ngo na Nouveau Testament mais I don't believe that kubera ko nimba iyi Bible
jambo ry'Imana rivuga ngo amajambo yose ari mu gahe ahumetswemo na mpwemu yera. Jewe I believe ko n'inkuru zo muri Ancien Testament ari amajambo y'Imana agomba kutuvugisha, agomba kutuganiriza no kudusigurira ubukuru bw'Imana n'icirico muri facette zose. Pas seulement muri iyo facette y'Imana ikundana, y'Imana igira neza, y'Imana turirire, y'Imana mu best friend wacu, umuvyeyi wacu. Ifo aussi ko tumenya ko hariho amalimite. Twe nk'abantu bakijijwe, ifo kumenya ko yego Imana iragukunda, izoguhara mu gihe wakoze icaha, mugabo ifo kumenya ko hariho ibihano bizanana n'icaha. Hari ibihano bizanana n'umuntu no kugabitanya kw'abantu. Kandi ni kuva kera, kuva muri Ancien Testament gushika n'isaha 2026. Hariho ibihano Imana iha abantu mu gihe banse kuyumvira. Rero we have to always remember ko Imana niyo gutinya. Imana niyo gutinya, Imana niyo kubaha, Imana niyo guha icubahiro cayo, Imana siyo gukinisha. Uyu munsi ndakora ibinye ejo uzombabarira. No. Alors amajambo nganda basomere ni inkuru yabaye. Kuko murabize ko amajambo ari bwa muri Bibiliya n'ibintu vyabaye by'ukuri. Sivyo ku bantu bizera Bibiliya of course. Niba utayizera bwene nta kuntu ku bantu bayizera. Ni ibintu vyabaye, ni ibintu Imana yakoze, ni ibintu abantu b'Imana bakoze, ni ibintu abantu b'abanyabyaha bakoze, kuko harimo ama histoire atandukanye. Gato hari akajambo abantu bakunda kuvuga mu ugasanga ukavuta utabanje kwiyumvira ampleur yako. Ugasanga umuntu avuze ngo je sintinya abantu, ngo ntinya Imana. You have to kuza uribaza ico kibazo, est-ce que vy'ukuri uratinya Imana? Vy'ukuri d'abord urazi grandeur y'Imana kugira ngo wumve igitinyiro cayo. Rero aya majana nganda basomere aza kubaherekeza from today kugeza kuri wa munsi uzova ngaha muri tugiye mu ijuru. Okay? Alors ni inkuru iri mu gitabo cyo kuvayo igice cya 32 cyose nibaza ko ndaza kubasomera gushika aho numva ko mpeje canke ko njerewe ku kazi. Njerewe ku kazi nzinga Bibiliya nzabasomere par après nimumva mushaka kubandanya histoire bien sûr. Mugabo abantu mufite Bibiliya murashaka gutora Bibiliya zanyu tugasomana aya majambo y'Imana. Okay? And I pray ko Holy Spirit abaganirize nkuko je yanganirije, cause in this life turakeneye amajambo kuma dukomeza kuguma mu Mana, parce que ibitugwanya ni vyinshi, bidusubiza inyuma ni vyinshi. Mugabo ifo ko turagaburira ame zacu kugira ngo at least ni watrebisha canke ni wagwa uzibuke ko ntiwari sanse gukora ico kintu. Mugabo ko wagikoze sa Imana ibaze kubabarira ko arako kugabitanya kugira ngo harimo kutamenya. Mugabo kugira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Rero we have to read the Bible kugira ngo tugire bwo bumenyi bwo kumenya neza Imana mu bukuru bwayo. Alors umutwe w'ijambo uravuga ngo Aroni acurira Abisirayeli ikigwamana c'imasa mu izahabu. Alors ahanye Mose deja yari ndabacire ku manya gato ya histoire. Mose umva ko umutwe w'ijambo uvuga ngo Aroni acurira Abisirayeli ikigwamana c'imasa mu izahabu. Ico gihe Mose so yari Aroni nibatse kumuza mu muzi. Aroni yari umukuze wa Mose, umuntu Imana yahaye Mose kugira ngo ashobore kumwakompanya mu bikorwa byo yari yamutumye. Umuntu ari très proche ya Mose. Donc tout ce que Dieu a fait akoresheje Mose, Aroni yarabibonye. Ico gihe rero Mose yari ku musozi gusenga, Imana irikiramuha amabwirizwa iyo y'ibintu ukuntu bigiye kugenda. Aha hejuru Imana yariko irihanikiriza ivyo kuzihiriza isabato bishe. Oui papa. Meu kw'ishuri. Bisous papa. Ça va mon bébé? Meze neza. Watevye? Bashikanye ngaha ndatizana. Uturizana? Uraga papa? Dusome Bibiliya rero. Bibiliya? Ndashaka amazi. Ushaka amazi? Genda urabe mu cumba wanje. Kori akunda amazi yanje kurusha amazi yiwawe. Foko amazi yanje kugira mve kwanyweye amazi. Sorry karagaciyemo. Rero ico gihe Mose yari ku musozi gusenga, Imana yari kiramuha ababwirizwa yuko ibintu akwiye gukora, ibintu akwiye guhindura. Mbese Imana yari kiramuha principe yuko Abisirayeli bakiye kwitwara. Bari baramaze kuva muri Egiputa, bari mu nzira ije Kanani.
Alors, muri iyo parcours yose y'ukuntu ya voyage murabizi ko Imana yagandanye n'Abisirayeli ikabaja imbere bakaja inyuma, mbere ikababera intwari, ikababera umuriro, ikabagwanira mu ntambara zose bagwanya barazitsinda. Donc bari bafise isutya y'Imana iri hafi pe. Umva muri ko murasoma aya majambo bashobora ko bro abajama bari bafise privilege yo kumva Imana, yo kuyibwira, yo kubwira Mose tibwira Imana igira ukuntu Imana ikabikora uko nyene. Donc bari abantu babanye n'Imana biri très proche, biri très proche. Umva ngo Imana yari umurinzi, umugenzi, umugide, tout pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors que badi Imana, El Shaddai, Adonai, Imana yabarongo kuva muri Egiputa ikabagwanira. Kamwumva ibintu bakoze. Abantu babonye Mose atevye, nababwiye ko ari kuvayo igice cya 32 umurongo kuva ku murongo wa mbere. Exode 32 verset 1 kubandanya. Ku bantu basoma Bibiliya y'igifaransa. Haravuga ngo abantu babonye Mose atevye kuri uwo musozi atamanutse bakoranira kuri Aroni baramubarira batenda uturonkere imana zo kutuja imbere kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu ca Egiputa tutazi ico yabaye. Aroni arabishura ati nimukature impeta z'inzahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku bahungu n'abakobwa banyu muzinzanire. Nuko abantu bose bakatura impeta z'inzahabu zo ku matwi yabo bazishira Aroni. Arazabira, azivugutira mu nkero, azikuramo igishushanyo c'imasa. Agitunganishije isinzo, baravuga bati yemwe b'Isirayeli, ngiyo Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacu, arabitangaza aravuga atejo haza umunsi mukuru w'Uhoraho. Bukeye bakoroka kare batanga bimazi baravyosa, bazana n'ibimazi vy'ishimwe, bacarikwa no kurya no kunywa, bava hasi baravyina. Bavyinira iki? Ca kimasa bise Imana yabakuye muri Isirayeli. Kandi aho nzadagira pause. Kandi aho c'était après yuko Imana ibahaye arya amabwiriza 12. Kandi ibwirizwa rya mbere murazi ngene rivuga. And then ba bantu nyene Imana yabwiye gusenga Uhoraho wenyene nibo baciye bidebre batora amahereni y'inzahabu bari bambaye bayakoramo ikimasa. Ako bari bambaye amahereni angana bari benshi, bakoramo Imana barayitambira baravyina. Uhoraho abarira Mose ati manuka ugende kuko ba bantu bawe wakuye mu gihugu ca Egiputa bamaze kononekara. Inzira nabageze bayitaye atanakanya bironkeye igishushanyo c'imasa bakivugutiye mu nkero. Bagisenze bagihaye n'ibimazi baravuga bati yemwe b'Isirayeli, ngiyo Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Uhoraho arongera barira Mose ati aba bantu ndababonye ico barimwo, n'abantu batagonda izosi. None rero upfe kundeka gusa uburake bwanje bubarurumbeko mbahonye. Ariko weho nze nguhindure ihanga rikomeye. Mose atakambira Uhoraho Imana yiwe ati mbega Uhoraho, niki gitumye uburake bwawe bururumba ku bantu bawe wakuje mu gihugu ca Egiputa ububasha bwinshi no kuboko kw'inkomezi? Niki cotuma uha abanyegiputa kuvuga ngo kubateza ibyago niko kwatumye ibakura ino ngo ibatsinde mu misozi miremire ibahonye mw'isi? Endase ntushire uburake bwawe bw'inkazi wigarure, ntuteze abantu bawe ivyo vyago. Niwibuke Aburahamu na Isaka na Isiraheli abasavyi bawe, abo wabariye
wigize indahiro uti nzogwiza uruvyaro rwanyu rungane n'inyenyeri zo kwijuru kandi iki gihugu cose mvuze nzogiha uruvyaro rwanyu bacegukire ibihe vyose nuko Uhoraho arigarura Uhoraho arigarura kubera ko umusavyi wiwe amusaba imbabazi ubwoko bw'Imana nuko Uhoraho arigarura areka ivyo vyago yari yavuze guteza abantu biwe baga Imana ivuze ibivuze nge mubandanye mwumviriza Isaya munaza kumva maze Mose arahindukira amanuka uwo musozi afise vya bisate vyompi mu ntoki biriko ibishinga ntahe vyanditseko impande zompi imbere n'inyuma Jean yama tegeka Imana yahejeje kumuha ngo aje kubwira Abisirayeli maze Yosuwa yumvise urwamo rw'abantu bayo bayogora Yosuwa nawe yari umugendanyi wa Mose Josuwe abarira Mose ati hari urwamo rw'intambara mu nsago aramwishura ati ivyo numva si urwamo rw'abadedesha akaruru ko kunesha kandi si urw'abatakambeshwa no kuneshwa ariko ni urw'abavyina nuko ashitse hafi y'aho bashagaje abona ya masa n'abariko baratamba uburake bwa Mose buraziriringa ata hasi ivyo bisate yari afise mu ntoke abimena mu mucamu w'uwo musozi maze yabira ivyo bimasa bakoze arayiturira iyo masa bakoze arayiturira arayisya ayigira ifu ayimema mu mazi ayanywesha Abisirayeli Mose il était sérieux nakunda uburofa Mose abaza Aroni ati mbega aba bantu bakugize bate niki catumye ubazanamwo icaha kingana gityo Aroni aramwishura ati uburake bwawe bwoye kuziriringa mwami wanje uraza aba bantu ngene bamugoreye mu bibi yadukirundi isi kuko bambariye bati nuturonkere Imana yo kutuja imbere bati kuko umwe Mose yadukuye muri Egiputa mu gihugu ca Egiputa tazi ico yabaye nanje ndabishura nturi n'izahabu wese nayikature nuko barazimpa nziterera mu muriro havamwo iyo masa Aroni vraiment tu me déçois tu n'aurais pu maze Mose abonye ko abantu birekuriye mu buyobe kuko Aroni yabakundiye kwirekurira muri bwo Aroni était responsable quand même Aroni yari umuherezi yari kasanzwe kubabwira ati nimwihangane Mose araza nubwo yatevye azoza mais yaciye aba faible acakora uko bavuze uko bagize mais il y a des gens comme ça bibagira vuba ineza y'Imana n'ubukuru bw'Imana bakajwanwa n'ibishobisho Imana tubabarire kwera ahagarara mwishikiro ryaho bashagaje aravuga ati ninde ari ku ruhande rw'Uhoraho uwo yari Mose wishe oya mu gitondo ndamubaza Janete sawa ndamumugabo mwe amata okay basi ndamubaza sivyo reka nsome kuva kuri bandanye kuva kuri verset 25 maze Mose abonye ko abantu birekuriye mu buyobe kuko Aroni yabakundiye kwirekurira muri bwo bagahinduka agatwengo ku bansi babo ahagarara ku ishikiro ry'aho bashagaje aravuga ati ninde ari ku ruhande rw'Uhoraho naze hano ahondi Abalewi bose bakoranira aho ari arababwira ati uku ni Uhoraho Imana y'Abisirayeli agize bimwe nababwira ati Imana yivuze iba yavuze ntiyisubiraho kwijambo ivuga rimwe nimbe yavuze ati bana bantu nzobahana irabahana ko Bibiliya ntugire cahari nimba Imana uzi umenye ko wayishavu cyangwa ivuga ati umuntu ndamuhana iraguhana pe
iraguhana kuko imana ntivuguruzwa ntikora ku masantima y'abantu ntivuguruzwa yo mana imana ibyo kwitinya pe kwitinya by'ukuri arababwira ati uku ni kuhoraho imana y'Abisirayeli agize ngo nimuhagatire inkota zanyu mwese mukwiragire hose aho dushagaje muhere ku ruhande rumwe mushitse ku rundi umuntu wese yice mwene wabo na mugenzi we n'umubanyi wiwe abarobe babigenza nk'uko Mose yabivuze kuri uwo munsi mu bantu hapfamwo nk'ibihumbi 3 Mose arababarira ati uyu munsi mwiyegura iryo gurwa c'uhoraho kuko atawarenganye umwana wiwe canke mwene wabo ivyo bitumye uhoraho abaha umugisha uyu munsi mwe muyarabasigurire vraiment mwe muyarabasigurire pe bukeye bwaho Mose abarira abantu ati mwakoze icaha gikomeye none ngira nduge nje kuhoraho kumbure nobona ingene batangira impongano kubw'icaha canyu icaha bakoze co gusangirwa mana kora kibasha imana ntibayicitinga you cannot cheat God either uri kuri side y'Imana either uri kuri side y'umugwanizi nuko bimeze utangiye kurondera izindi mana usenga ça veut dire kuri kuri side y'umugwanizi kaje n'incaha imana ntigire torera reka koheguma hamwe nuko Mose asubira kuhoraho aravuga ati tegera abwirukiro abo bantu bakoze icaha gikomeye koko bicuriye ikigwamana c'inzahabu ese icompa ukababarira icaha cabo naho bidashobotse jewe upfume usibanganya izina ryanje mu gitabo cawe wanditse uhoraho yishura Mose ati atuncumuye ko wese niwe nzosibanganya mu gitabo canje none genda ujane abo bantu hantu nakubarira ateraba umumarayika wanje azokuja imbere yamara ku munsi wo guhora nzobasubiriza mu nkoko ico caha cabo uhoraho ateza abo bantu ivyago kuko bacishije ya masa Aroni yacura uhoraho yanka kujana n'Abisirayeli oya reka ngiza uhoraho ateza abo bantu ivyago kuko bacishije ya masa Aroni yacura bateje ivyago God doesn't joke. Imana ntifitsinishwa. Nukuri Imana ntifitsinishwa vraiment. Hariho level umaze kwishika ko iyo kugira na intimité n'Imana. Canke yo kumenya ubwiza bwayo, bukuru bwayo, gitinyiro cayo. Numva ngo hari ibintu utabukwiye kwandanya nukuri Imana dushoboze kwitinya vy'ukuri ko gutinya Imana bisigura gutinya icaha bisigura kuyiha honneur ikwiriye mu buzima bwacu bisigura kumenya ko ariyo yonyene iri au-dessus de tout kandi bitugumiza mu bwiza bwayo bihera mu kwitinya en fait Imana idushoboze cyane nk'imera dushoboze gutinya Imana itwibutse ko hari ahantu uzodepasa ukabona ibintu biko birakuba ko ivyago ku vyago tumenya ko hari ahantu rero uzomere nka Mose tuge ku musozi usaba Imana imbabazi Imana ifise imbabazi ego ni nk'imbabazi pe mugabo ni Imana idakinishwa nshaka gukora ikintu uyu munsi wabonye ko ari ibintu vy'ibiyashu wabonye ko ari ibintu bibi cyane wakoze wagiye urasavye Imana mbabarira uyu muntu namuroze uyu muntu naramwishe et puis ejo ugaca bisubira kandi kwa kundi nyene ko aramenye ko Imana zo kubabarira
non c'est pas comme ça hariho justice y'Imana kandi iyo justice y'Imana igukubise mugenzi wanje usigara wimvira ati nabikoze gute nabikoze kubera iki rero ni ivyo nshaka kuba ni ama passage nshaka kubasomera aho bwo yabafashije aho bwo yabavugishije and si utaramenya Imana n'ukuri Imana yanje sindagusengera kumenya Imana by'ukuri kubera ko nta buzima buryoshe nk'ubuzima nko kumenya Imana no kumenya ko hariho guide supreme iri kirakurongora iri kirakuyobora mu byo uri kurakora byose rero I pray for you kugira ngo mube muri uwo muco w'Imana amen bye bye